gens, c'est encore moi, Cléa Kigeme, sur vos écrans. C'est moi qui vous présente cette émission sur cette chaîne de YouTube où on parle de continuer la vie en Allemagne. Que ce soit à travers les études, que ce soit à travers les formations professionnelles, que ce soit à travers OPA. On en a beaucoup ici, on en parle beaucoup ici. Ça fait quelques années que je vis ici en Allemagne et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous mes connaissances parce que moi quand je voulais venir ici, j'ai regardé tout ce qui se trouvait sur internet. Ukagura umuntu inzira umuntu ashaka gucamo kugira ngo aze kubana inzozi mu Budage hama ndabona iyo jewe yanyorohereje niyo nafashije kuza hano mu Budage rero ibyo ndiko ndababwira c'est mes connaissances à moi que je voulais vous partager ashaka kuba ariho uwundi ariko ndaba video afise n'izindi connaissances ziruta izi feel free wandike muri commentaire dusangize abarundi canke abatwumva les informations parce que l'information c'est une fortune hein? C'est ça rero ko nabwiye tuzacisha ko ibijanye na processus ya visa processus kondera ishure hamwe na experience iwanje nagize individuel kumbure ya ashaka kugira uwo afasha ntawe bimenya karibu kandi rero uyu munsi kugenda kuvuga irindi zigira gatatu urabe gushika ku mpera y'i video maybe hariho imwe ishobora kukwinteresa iyo tutangiye gutangura ko rero ni visa usaba uje kwiga juste ururimi rw'ikidagi so iyo visa rero ico igusaba periode ushaka ku apply iyo visa ishaka kuguha kuguma kuri territoire y'Ubudagi ni entre 3 à 12 mois kahise mukora ndiko ndashaka amaso ngaha hasi nuko nutunote naniza kugira ngo ntibagira ntibesha ndabahe juste ibintu bisukuye so yeah ni amaso ndari ngaha hasi nico nta kindi hama iyi visa rero kuza kwiga ururimi rw'ikidagi nta kazi bisaba nta shure bisaba nta condition tuvuga nta kazi nta university juste kuvuga yuko okay jewe ndumurundi kazi nifuje kwiga ikidagi maybe fise shaka kuraba culture ukuntu imeze shaka kumenya ururimi rwaho byoroshe kuko wiga ururimi mu Burundi kabisa biragoye narabigerageje biragoye shaka kwiga ururimi ahantu baruvuga ambiance yago environnement yago ndarumenye byoroshe ushaka kuba ushaka kwiga ikidagi maybe ushaka kubanenza amashure ngaha mu Budage ushaka kwiprepara kubanenza amashure ngaha mu Budagi canke ushaka kwintegra ufise ubumenyi runaka ufise experience runaka ushaka kwintegra ngo muri kazoza uzoze gusaba aho akazi canke nkuko nevuze kare ushaka just kuba muri immersion yo environnement kugira ngo ushobore kubandanya ururimi urumenye nk'ingoga n'ingoga condition rero iyo visa niyi condition nuko uteza kuba wariyandikishije ahantu umba office inscrit ahantu batanga inscription ahantu batanga izo cours kandi teza kuba ari cours intensif cours intensif rero bisobanura yuko rero utegeza kwiga entre 12 et 20 heures par semaine kwa cours zisanzwe hari na cours intensif rero condition nuko utegeza kuba office inscription muri institution itanga izo cours hamuka office na logement iri prévu ngaha mu Budagi hamuka office d'assurance santé iki naco nkuko nabivuze mu video yami kabiri tusibuka neza tuza ko aho tuvuga na financial support tuza ko office i type de visa tuza ko office soit umuntu ari azo guprendre en charge cyangwa office compte bloqué iriko amafaranga azo gufasha kubaho mu Budagi muri periode uzoba uhari nkuko nabivuze ati iyi visa ishobora kugupermettre kuba sur le territoire entre 3 à 12 mois so rero urageze aho ugiye gusaba visa bonye yuko iyi type de visa ishobora korohereza canke ça passe bien kuri projet de futur zawe wifitiye
ok reka mpitemo rero iyi type de visa hama ugiye gusaba rero ugiye kugira demande. Amadokima ushobora gusaba ni passeport comme d'habitude, bagusaba aho lettre d'admission yawe wasabye izo cours, baragusaba preuve de logement, baragusaba assurance yoyo ni ku matype de visa yose ndibaza en général, hama baragusaba na preuve ya ressources financières, hama baragusaba na formulaire de demande de visa. Bien sûr, na frais ya processus numva ni 75 €, sinzi video nayivuzemo. Urageze rero iyo visa urayironsa. Ikibazo kica kihaba, ufise iyo type de visa ese ugeze mu Budage urashobora gukora? Uremerewe gukora? Non, ntemerewe gukora. Que ça soit même travail partiel, que ça soit même mini job, ntushobora gukora parce que iyo visa wayisavye juste pour apprendre la langue. C'est pas pour travailler, c'est pas pour étudier, c'est pas non rien, c'est juste pour la langue. Mais ugeze hano kuri territoire wageze maybe wafashe 3 niveaux, urazize, urahejeje, iyo visa yawe ushobora kuyireconvertisa ukayitransforma mu yindi type de visa, soit ari visa d'études canke yindi visa yariyo yose. Ubona nk'akarorero nimba ari gukora formation, nimba ari ku formation études cyangwa akazi, bien sûr ushobora kuyireconvertisa, ushobora kuyiconvertir cyangwa transformer, I don't know, mwanyumvise, ushobora kuyihindura rero, ushobora kuyihindura pour faire des études uko nayivuze, suivre une formation ou bien même travailler. Ushobora gureconvertisa iyi visa, si ngombwa ngo usubire mu gihugu waje uvamwo ngo uhindure visa. Non, ugeze hano hari amacommune, hari iki, uragenda ukabwira uti jewe naje shaka kwiga ururimi nararumenye, hama entre-temps nawe ugiye gukora agaformation ushobora gukora kakanyorohereza, ushobora kumfashamwo, baragufashamwo, si ngombwa ngo usubire mu gihugu c'amavukiro canke mu gihugu uje uvamwo. Pourquoi le pays propose ce genre de visa? Parce que birazwi neza yuko parler l'allemand c'est la base kugira ngo ushobore guhayisisa muri iki gihugu. Utazi Kidagi mana ya ngira mwana hoye rero birashimira bizi ko ururimi rwabo rugoye kugwiga. Hari abantu benshi bashaka kwiga ururimi même en ligne bigisha bakarumenya, izo ni exception, sawa tuko turavuga, ariko bazi ko muri rusange kugira ngo umenye ururimi uteza kuba uri ahantu anagutegereza mugabo birakorohereza kuba uri ahantu baruvuga, kandi ari aba native speakers, ni kuvuga na ton ukumva ukuntu bavuga biroroha cyane vraiment. Hama même amashure, akazi, logement, biki birakorohereza yuvuga ururimi rwabo, même pour naviguer la vie en général. Niyo mpamvu iyi type de visa ihari kugira ngo umuntu ari sérieux, kugira ngo ashobore kwintegra, il va s'intégrer nta kibazo. Rero mu majambo make ni tusubiramo majambo make, ni type de visa iguha uburenganzira bwo kuguma kuri territoire entre 3 à 12 mois. Uteza kuba ari cours de langue intensif, c'est-à-dire 18 à 20 heures par semaine, ni kuvuga ni wiga amasaha ane par jour, wiga 5 jours. So ntushobora gukora, uteza kandi ufise des fonds kugira ngo ushobore kwibeshaho iyo periode uzoba haringa kuri territoire, parce que nkuko twabimeje kwivuga nta kazi ushobora kuronka. Hama ni visa transformable, soit tukashika convertisa mu kintu ubona gishobora canke kijanye na plan de ton futur, que ce soit les études, que ce soit formation. Iyo turayumviseko. Iyindi type ya kabiri ni type de visa igufasha kugira des cours préparatoires. Cours préparatoire mu Kidagi bayita student college. Student college ni programme de une année igupermeta de combler l'écart entre ton diplôme na diplôme za hano.
kwega usanga diplome yawe ufise na niveau hano ihari mu Budagi itari imwe kugira ngo rero uje kuri niveau hockey yo cours préparatoire ushaka kuyifata ikaba ifata une année ni kuvuga isho guprepara soit muri matière runaka nk'akarorero ushobora nka tutanga karorero ushobora kwarize nka lettre moderne hama ukavuka ushaka kwiga nka kuja muri domaine ya IT ushaka kwiga nka computer science ndikuvuga yuko mpaka ariho écart ushaka kuvuga uti OK nize lettre moderne mais muri section ya nta mate nta kivyari byari twafocus ko cyane canke nta no vya informatique ntabyo twiga mais numva ikintu ubu nifuza ko umuntu ashaka kwikonvertisa muri nuko waje amashusho kwikonvertisa mu kindi kintu ushobora ati OK ngiye gufata iyi cours préparatoire kugira ngo iyi bridge canke iki kiraro kire hagati ya ma section abiri nshobora kugicako neza kugira ngo mbandanye afite n'ikiraro sizi ko mwana huye so apart ivyo rero ni kuvuga kandi ushobora no kwifata kugira ngo renforcer juste ta connaissance muri matière runaka ushaka kandi uvuga uti OK nize nka scientifique canke nize six gusa nk'akarorero ati nize nka ndagabaje nize nka biologie mais shaka kuja muri mathématiques. Dans mathématiques, tu as juste la connaissance, mais pas la connaissance requise. Diplôme yawe ishakuba avuga uti OK c'est licence ou bien c'est bachelor degree canke uvuye muri secondaire ariko kabona uti ndabona yuko ikintu ushaka applyga ko muri future kwavuga uti ushaka applyinga muri mathématiques ndabona yuko nkeneye kuba mfise telle connaissance rero iyi cours ni yawe iyi cours préparatoire ni yawe ni kuvuga rero oliyo yuko nk'akarorero oliyo warize nka bachelor degree muri biologie par exemple c'est bachelor degree muri biologie hamusha kwandanya nka master degree muri mathématiques oliyo yuko uvuga uti non reka mpindure field subiremo bachelor degree muri field ya mathématiques kugira ngo mbandanya master muri mathématiques ukavuga uti non au moins office canke that ushaka gufata iyo ntuze yawe ya bachelor degree yawe office ugafata iyi ntuze iyi cours préparatoire d'une année ugafata ayo matière iyo master yawe isaba ayo master ushaka applyinga ko isaba ugafata izo matière kabarizo ucugira iki wiga ko muri iyo période de une année. C'est-à-dire que kandi en général iyo afashe iyi ntuze iyi cours préparatoire uvuye mu Burundi deja umva nta nikidagi uzi canke urakizi mugabo canke nta kitufeka takidagi uzi akenshi ushobora kubifatira hamwe ari bibiri ugafata cours d'allemand ugafata kandi ayo cours ayo matière ushaka kuapprofondisamo connaissances zawe office. Are we together? Nzeko turi kumwe hama iyi formation iyi course nta diplôme baguha mais ni passage il est un peu obligé ku banyeshure baba étranger uri hano muri iki gihugu parce que il faut se dire la vérité parce que moi aussi igihe n'applyinga ishure pour la première fois ko nabwiye ko nagize des processus kugira ngo nshike hano. Exemple no hano ko jewe la première fois n'applyinze kuri université runaka hama après bansaba ico genemeje bachelor degree bansaba ama bulletin yanje ndabarungikira comme d'habitude kumva ibyo ni bisanzwe hama après banunke email barambwira ngo no iyo diplôme yawe ntabwo hano yemewe
mais sinabaye choqué parce que je nabibonye nasomye rona yuko des fois diplôme zacu zo mu Burundi canke mu bihugu vya Afrika ntibaziha agaciro cane, sinzi impamvu vraiment, sinzi ife yuko umuntu araba usanga amakuru biga n'amakuru wize ari presque la même chose parce que la connaissance elle est universelle, mais parce que diplôme yawe ivuye muri ico gihugu ibibazo twese kuri story hama après ndabarungikira nyuma baba baze kumbwira yuko ntuze tariho kinabaza kubera iki bashaka kandi banasaba ntuze diplôme bulletin yindi yayo yose ngo ndamwe bulletin yose okay ndabaza maybe ni de procedure zabo ndarungikira baza kuba admission yuko baza kundungikira lettre yuko ntegeza gufata iyi cours préparatoire student college navuga ni why hama après nache ndabaza bikindi bishasanga ico nashaka kwiga jewe ntuna plainze kuri université c'était obligatoire parce que l'université c'est obligatoire pour les étrangers bien sûr hama après donc il y a 40 parenthèses pour vous dire que des fois c'est oui nous dire wage kwa player le besoin kwa player c'est parfois c'est exigé. So nuko rero tugiye kurekapitula gatoyi i student college canke visa student college iragufasha si tu veux étudier en Allemagne mais ton diplôme n'est pas directement reconnu. Icya kabiri tu as besoin d'un cours pour te mettre à niveau nko nabisiguye maybe ushaka guhindura field ariko ugasanga amakuru ufise nayo basaba nacanke amanuza ya ivyo university yawe canke iyo programme ama requirements ntibihuje ushaka kugira kutomettre à niveau hama nuko n'ururimi ukarumenya neza nabwo yuko akenshi student college no kwiga ururimi wifatiye hamwe birafasha nuko rero condition nuko ugiye gusaba demande de visa nuko uteza ko ufise lettre d'admission yi student college. Ica kabiri nuko ufise udashaka gufatira hamwe na cours d'allemand nuko ufise niveau ya B1 y'ikidagi hama ushaka gufatira hamwe na cours d'allemand nuko ufise na inscription ya cours d'allemand après bacha uja muri iyo student college ukaba ufise assurance santé ukaba ufise logement ukaba ufise passeport yawe n'ivyo vraiment hama ufise ushatse gukora gusa student college nuko ufise ngo nawe ko ufise development uza gutanga na certificat li officiel y'ururimi ushaka kuri iyo certificat ukora kuri Gote ukora kuri TELC ariko naho mu Burundi akenshi yoroshe ni Gote papo ya TELC munini ntashika ko no mu Congereza TELC ntayihari nimba nibeshe mperuka tayihari ego hama iyo visa rero umaze kuyironka ugeze kuri territoire y'Ubudagi urashitse uje kubandanya student college. Uhejeje biragenda gute? Uhejeje hariho examen ufata. Iyo examen yitwa Feststellungsprüfung. Iyo examen rero nize gukonkluwa yuko ayo makuru wayafashe warayize warayamenye ico kidagi ca ufata hamwe n'ikidagi waracize warakimenye kandi iyi examen iri oblige ko uyikora mu Congereza biyo ndabeshe mu kidagi bikora mu kidagi kuko iyi nzi ya student college si maybe hariho student college mu Congereza naho nyene ndibaza kwihari ariko kandi ko ndavuga mu kidagi hamuhejeje rero urafise yo profunga ya examen yawe wayitoye wayimaguye ni bien igisha gikurikira nuko uca uronka admission kuri university ufata iyo ntuze
twite certificat iyo certificat waronse ko hejeje vyose kushikenda ku applying. Ariko ikindi nobabwira nabonye iyi ntuzeya iyi student college iri très gute visa yayo yoroshe kuronka parce que baguha ari université bimeze gucyanye ama université proposa aya student college si ama université yose ku student college ura applyinga iyo université nyene inagufata directement parce que applying the student college il est proposé par telle université iyo université umva nama examen yose nako makuru yose uyafatira ngaho iyo examen urayikoze kusha utransita ukagenda muri université biba vyoroshe ninda ushobora kuvuga uti okay je nshaka gusa student college hama mandanye mu yindi université nipfuza atari université yaguhaye iyo programme ariko udashaka ivyo amastress menshi ikindi biki ushaka applyinga ngaho nyene bien bikaba vyoroshe hama ni visa nyene ushaka kuyitransforma on va déjà visa waje ko waje kuri visa ya student college ariko si visa d'études kurumva nukuriga muri université uriko biga juste amakuru yi bridge amakuru agufasha nk'ikiraro kugira ngo uzobandanye kuri université ariko kandi nayo urayitransforma ikaba visa d'études kandi naho nyine sigomba gusubira mu Burundi ubikorera sur place. None ushobora gukora ikindi kibazo gica kihaba ufise iyi visa uremerewe gukora ego uremerewe gukora hama abanyeshure twemerewe amasaha 20 kundwi ni kuvuga na masaha 80 ku kwezi ni moi ushaka gukora mugabo ni plus impamvu ndabwiye yuko rero iyi student visa iyi student college visa nayo uremerewe gukora ariko ntukora full time ukora just part time cyangwa ukakora ka mini job hama iyi visa rero bayishize kugira ngo même si ton diplôme n'est pas reconnu ici en Allemagne, c'est pas la fin du monde, tu peux venir et le faire reconnaître ou fournir des efforts supplémentaires pour faire reconnaître ton diplôme hama même si ushaka guhindura field yawe urimwo uriyo gushusubiramo ugatanguramo gushasha ni tibyo visa bayishyize kugira ngo ishobora gufavoriza mwene uwo muntu tize kuba uri bien kuko kumenya ururimi mu mwaka umwe c'est donné et pas donné à tout le monde. Ça yuko uba uri bien sérieux. Uri carré. Ya, nuko rero ya type visa igira kabiri student college visa. Ya gatatu rero ni yindi opportunité ihari yitwa Chancenkarte. Chancenkarte ni kidagi qui traduit par carte de chance. Ya carte de chance. Sinzi yuko hari umuntu muri mwebwe ari amaze kumva ibijanye ni carte muri Canada. Muri Canada irahari. Hariho carte ihari umaze kugira ama point runaka bagusaba ama points jana critère bagusaba. Nimba kwija ama critère nk'atanu n'ama point atanu. Kwija ama critère atandatu n'ama point atandatu. Iyo carte rero igaca igupermeta kuza hano mu Budage kurondera akazi. Sinzi ko hari muri mwebwe amaze kuyumva iyo type de carte irahari muri Canada. Rero ngaha mu Budage nuko nyine bimeze. Ni Chancenkarte ni carte uronka atari base ngo nguje gukwiga nguje kugira iki no ni ndama critère baguha abamanitsaho ama critère uyakwije amanota ukacu yakwiza carte ni wawe bagusaba amanota maximum atandatu pa minimum atandatu ayo manota yose ushobora kuyobtina gute soit à travers
soit selon ton diplôme ou ta formation, ton expérience professionnelle, ton niveau d'allemand ou d'anglais, ton âge. Ton âge kubera iki sinzi ko harimwo muri mugani wari intéressé par amakuru avugwa hano muri Europe, ni kuvuga hano mu Budage ho cane generation ihari y'ubu abajene si benshi, ni kuvuga yuko abageze mu myaka y'izabukuru nibo benshi papo y'abajene, bisigura yuko rero haca haba gap y'ubuzi buhari mugabo nta bantu bahari bo kubukora canke abahari bari focus ku bindi ku zindi ku ma découverte yandi uko akenshi ubuzi bwinshi buri online canke benshi bahitamo gukora nyene ibintu nyene ibintu bwa gute bitabafata ingufu nyinshi ibintu nk'ivyo. Nuko rero niyo mpamvu ko niyo age imyaka yawe ufise ishobora kugupermettre kuganya des points. Hama kandi yindi critère ni seulement tes liens avec l'Allemagne, maybe ufise famille hano canke warigeze kuza hano mu Budagi urahaba imisi ngahe canke amezi angahe urasubira mu gihugu cawe, ibintu nk'ivyo nivyo bagupermettre kuganya des points. Hama si ou bien selon si tu vis avec ton ou ta partenaire, aho uri marié, ufise umugore ufise umugabo ufise abana, niyo bose permettre kugira ama chance. Donc le système il est basé sur les points, critères igaca ijana na points. Par exemple tugira ngo tuvyumvikane neza, si diplôme yawe ireconnu, si uvuga ikidagi canke icongereza, si uri moins de 35 ans, si tu as travaillé pendant plusieurs années dans ton pays, office expérience professionnelle, ivyo deja biguha amanota arenga 3. Ni kuvuga rero ndaza gushaka ngaho link ugende wisomere urabe ukuntu bimeze bigenda gute, ayandi ma information yandi nayahe ukeneye kumenya, financial report uteza ko ufise niyihe, vyose ugende ubisome ubibone. Mugabo rero iyi carte ntabwo iri permanente, pardon, ntabwo iri permanente, ni kuvuga igwa periode ya une année. Iyo une année rero ubuja kurondera akazi, uri umwigisha hano urondera akazi, uri umumekanisye hano uzurondera akazi, ukora muri IT, ibyo byose urabe muri iyi link iri hano, urabe yuko ico ukora ngaho canke uwo uzi akora ushobora kumupartager iyo opportunité, urabe ko bikunda. Si ibyo urabe ko ama critères basaba ayujuje. Hama rero ufise iyo carte uremerewe gukora, uremerewe gukora nubwo utaba uraronka akazi exact kajanye na domaine yawe, uremerewe gukora utu job tuba tuhari, nimba ari guserva, nimba ari iki, uravyemerewe kubikora gushika uzoronke ka kazi kawe. Hama iyi carte est renouvelable jusqu'à deux fois. Gutyo hamwegeza amahirwe yawe. Nuko nizera yuko rero uyu munsi nagerageje gusigura neza ibyo nashatse kuba partager. Hama nuko buke tuzoronka andi makuru tuyapartage. Hama umva ndaba ikintu vyinshi mu gaseke birahari birafundikiye ku bwanyu. Iyi chaîne c'est juste kutanga ama information kuri visa gusa, no, ahubwo turakeneye no kumenya abamaze kugera hano ubuzima bwabo bumeze gute, ni ze challenge bahuye nazo, biyadapse gute, ururimi vyagenze gute, niye tugiye kwibazanira. Par la grâce de Dieu, twifuza yuko twubaka akazoza kacu kejo keza kuri twebwe ku gihugu cacu, kuri communauté yacu, kandi byose bikuva hehe namenye bivuga l'information c'est la fortune. Dutange information dusangiza abandi, twese tudugire rimwe, ejo tube dutesa turyoshe gutyo. Hama nize kubona umeze neza, aho ukurandabira aho uri wanyumvirije umeze neza. Et moi ça va par la grâce de Dieu.
ya ndayifurije umugoroba mwiza nimba ukurandaba ku mugoroba n'umunsi mwiza nimba ukurandaba ku munsi. À la suite, bye bye.